bakima amareresi ngo mugenda hajya kugira ngo mugire ibi nibi murondera abagabo c'est pas les histoires nk'ivyo nyene waruvuze uvyakira gute kado iyo commentaire niragushikira vyamabishika cane gose ariko nyene umuntu aca vyakira kubera ko wewe turi muri demokrasi kandi n'ubundi ntiwobuza umuntu ico yiyumvira mu mutwe hari uwambariye twageze kuba tuyaga mbarira ati mbona urazi ko muri filime ya hano iwacu ikora bake cyane kugira ngo ikore cyane bien ugire target kugira ngo ugere mbari ugere hejuru bisaba yuko utabufise umugabo hari abantu babivuga uko kuko benshi baduha ishusho itari nziza hari na benshi bimvira yuko bijya muba mwakinanye hari amabihanda bandanye ngo muca muhana contact ngo mugahurira ahandi hantu ariko siko biri burya abantu bahurira ahandi hantu n'ingeso yabo hewe kaba kari mu mutima kaba karimwe kandi niyo tubakina filme yo bahura n'abandi burya hajya na fani burya uzombara ko the big man novuga Norasi ko urabona ko hajya ndafise ubwoba ko fana atazosubira ariko ndafise ubwoba basangiye akazi vraiment kandi ndumva yuko wowe wavuze kare yuko umuntu atotahura yuko umugore waza baramukora akora cyangwa bazaramufata ariko Norasi aba hari kuri terre kenshi canke byishara bizi bisanzwe kandi iyo wizera umuntu ntabwo umugirako ari umuntu utizera umuntu nuwagira ubwo ubunteko iyo wizera umuntu wakunze kavuga ati ndazi yuko ara akazi ubizi neza yuko ariko kado yahora yicara hasi akimvira urugo rwiwe kirumva afite iyo hati nyine aba mama naka mu rugo nzobamize gute ndabona ko nzobyamize gute uruvyumvira vyo bintu mpanda vyumvira kandi naza ko ari vyumvira vy'umukobwa ari we wese afise indoto yo kushinga ubwiye ko hari benshi bavuga ati je nsinzubaka ko turifuza iterambere kuri Kado Havel Kado mbega azoguma muri ivyo nyene canke niyo wa mukobwa nawe nyene afise vision yo kuzogira terekana jengire urubuga rw'iwanje kugira ngo nze nteze imbere abandi kumbure basanzwe bakunda inkabirano yanje umuntu yaje muri bintu vya filme ari indoto ziwe vision ya buri muntu wese hari umuntu wese yifuza yuko yogira ikintu ciwe akora kandi agafasha n'abandi gukura kubera iki muri close cyane na Mimi Mimi n'umuntu mwiza Mimi n'umwana mwiza cyane gose igituma turi close nuko twahuriye muri ico gikorwa ntawe yagiye abayiravye barabibonye nje nitwa Bera n'abitwa Karire uko ko ntawe twakoranye igihe kinini nkabona umuntu murimwo Bonjour mesdames et messieurs, le vendeur Buddha Flavor. This is Step Media channel podcast for this industry ya Buddha Flavor. Chakina makuru cy'abakibaza ubishasha mu muri industry ya Buddha Flavor. Nkuko tubikora reka tuze dukengurukira Imana. Amadutsi dukengurira mu bakunzi ba Step Media kabiri gatanu indwi wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support mu twereka bituma turondera ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndakubwira ati rero kuri mikuru kumwe na Benin navuga umutumire witeka ni Kado Havel. Nukubwiye uno munsi rero tuzaba tukuyaga byinshi kuvyerekeye filime nyinshi yagiye arakina n'uzubaguma kina kandi bavuga ati numwigi bakora vyitwaramo neza muri filime yacu kabiri gatanu indwi maybe sometimes yari usanga babiri batatu batavyemera ariko kurundi ruhande Kado Havel je kubganje aranyemeza ibice 90 kujana kuko muri nzarinza yemera ibice kwijana bari Imana ndakubwira ati rero uno munsi behind turi babiri turi kumwe na CK professional novuga the boy killer novuga umu brother wanje je kenshi na mana abandora ariko CK ntigera yabandora umuswari mu je sinzi kibazo ndakubwira ati rero bimeze neza cyane reka tumwe Kado Havel umwanya turamutse hanyuma cyo twinjira neza mu kiganiro Kado duherukana kera haheze nk'umwaka haheze nk'umwaka umwaka urahita duherukana ryari Kado vugisho duherukana 2023 mu ntango ntaho yagiye muri ntaho yagiye bijya filime bimeze gute ya filime abantu barayikurikiranye barayikunze ndanabashimira cyane ko sinzi ko n'abakozi ba Step Media bamwe bayiravye cyane ni filime yari imeze neza yari filime yerekana ubuzima bw'umuntu yaraje kuba mukase wundi mukobwa bahakwa kunganya imyaka hama uwo yaje kubera umugore donc papa w'uwo mukobwa arapfa epuwi baca basigara bagwanira ibisigi na senge w'umukobwa ariko mu nyuma vyaciye bihera gute mu nyuma vyaheze abantu parti ya mbere saison ya mbere yaheze uwo musenge karagwanira ibisigi agiye mu gasho haba parti ya kabiri nayo yaheze umugira neza parti ya kabiri kusanze yari ishimikiye cyane gose kugira neza kuko ingene iyo ufashije umuntu bikugaruka ko bikakugirira ingaruka nziza rero vyaheze tuko turekana ingene kugira ineza biguha umusaruro mwiza nabwo ugasanga watabawe nabo wagiriye neza nabo watabaye kabisa rero kuri aho kantu gatoya bakubwira ati kori neza izo gusanga imbere kuko ntuzomenya uwo Imana izocishamwo bicaye tugaruka kuri vya bintu mbega Kado nawe nyene cyo kinara gikurikiza niko kundi nyene canke nivyo bituma Kado bamuvuga neza ko ari umwana mwiza ko ari umukobwa nyene ayifata neza tuvuge gute
aba babivuga bon sindabimenye oya ntubazi nje ndabazi okay gusa kugira neza si ikintu uforsa ni ikintu kiba kiri muri wewe kabisa ya iyo wagiteguye ugaforsa ntusanga kigenze neza kuko usanga ufise ibindi bintu biri nyuma ufite uriko urarondera rero sinovuga ngo je ndagira neza kuko maze kubirokoresa ko ngira neza usanga ari ibindi bintu ndiko ndashira urashiramwe ibindi birungu usanga byica byicise yes kurundi ruhande akubwira ati rero kora neza uzoyisanga imbere kuko ntuzi abo uzohura nabo imbere uwo muntu no munsi wase kugirira neza ejo ntuzi aho uzomusanga sivyo nega Kado Havel niko bimeze kurundi ruhande hari commentaire zivugwa cyane kuri Kado zivuga ati ko Kado ariko arabyitwaramo neza muri filime yacu ya 257 ico kintu cyumva gute ja wowe uvuga ati nivyo ndabikwiriye cyangwa uvuga ati uri muri babana uvuga ati no nawe mubivuga nka kwa ndi musaza we Amede abivuga uvuga ati cyera uvuga ko ndabishoboye ariko je ntavyo mbona nimeze guteka ati je naco ndakora pe aco ndakora ariko muri bamwe rero mu muryango wanyu nico kivuga cyane aco ndakora ariko zo kwishima ku ruhande ariko narone sinovuga ngo sinoga Imana kuvyo maze gushikako ndanayishimira ariko novuga ko nakanu gatoya cyane gose ugeranije n'ibintu ushaka uzoshikako nukuri niyo mpamvu ntavuga ngo ugira rishimire cyane gose ngize amaze kugera kuko mbona menga n'ubusi kabisa uno munsi rero Kado abarizwa kuko amatwa asumirana aho yagiye omenga contrat yaraheze muri warubizi hari oya warubizi ni muhira warubizi ni muhira urabizi amasuzuro aramizero ni avi warubizi ni muhira reka ndagwa karore umukobwa je ndumukobwa mama wanje yarandeze aranyigisha ariko iyo ngiye kurongorwa ndagenda nkarongorwa nkatanga urundi muryango bwa muhira hama ari muhira namasubira muhira muri warubizi rero ni muhira nubwo ugenda azokoma ari muhira avi rero ndashari muri warubizi ariko kandi ndi no muri BMT hose ni muhira ego imiryango ibiri injiranamo vya vrai tuvuge ko byabandi ngo ni grand frère na grande sœur tuvuge gutyo ego kusanzwe BMT na warubizi barafatanya bafise collaboration bafise ubucuti umuntu atoshaka gusigura hari nabeshi bagerageje kuvyigako ugavyara abananiye warubizi na BMT nushaka gutora ikintu gihari hagati yabo ntumbarire ego abantu baragaragaze kubinjiramo hagati babenye kiri hagati barakivuga barananiwe cyavre ego niyo mpamvu muri warubizi umonye muri BMT ntushaka gutangara kuko muri warubizi umuntu ari muri warubizi agiye muri BMT abari muhira umuntu muri BMT agiye muri warubizi abari muhira amasezerano ari deep sana cyane tuvyizere yuko Imana izokwama ibishiramo gwa rukundo gwiza kuko urazi neza yuko abantu dushatse ko shetani aratubamwe neza sivyo none turizera neza yuko ariko je ndamwizera Amede that's ko umuntu wa mbere nizera ja kujya novuga ko nizera Sabasi Amede nawe nyare mu bantu nizera cyane ego uramwizera nawe none je ndamwizera cyane umuntu umwizigirwa abantu bamumenye benshi baramwizera kabisa atabujya burimwo kubganje vraiment ndakunda ukuntu kimwe merci ndi wambaye wa mbere oya nturi wa mbere mugabo birankoze ku mutima none wewe wabimenye ryari kubizi muri wa musunyere wa mbere canke bagukuye muhira nk'abantu kandi amaze ndabashimire mwege Step Media muri abantu televiziyo yari kuze cyane gose yatanguye kumfata ukuboko yes Step Media 257 yandika ko fresh muri commentaire ego vraiment ndabashimiye cyane kuko jewe kumva kwanza ko nakuza gukora ikiganiro ngaha byari nk'indoto kandi nabonye mwanyakiye neza mu kiganiro kiranakundwa ndabikunda vraiment rero kuvuga ko ndabizi je sindabona cyane gose ko ndabizi mugabo ndagerageza uko mba naronse hori ngene yanditse ndagerageza nkakora ivyo shoye byose nkitanga nkerekana ico afise muri jeyo ego ariko ndifuza gutera imbere niyo mpamvu novuga ngo ndabizi kabisa dukora ikire kugira ngo Kado tumuteze imbere kuko Kado atubya ko ari mu miryango ibiri tuvuge yuko ko ari ya famille imwe nyene ni warubizi films hamwe na BMT rero bose bari hamwe ugiye kumurondera muri BMT uramusangayo ugiye muri warubizi uramusangayo nta handi hantu twomusanga Kado atari abantu habiri honyene aho hantu habiri n'imiryango yanje tuvuge amaraso ariko ndakina n'ahandi hatandukanye kuko kwa Sabasi ndakina mu ngaruka abanoka Christian ngaruka barambona nitwa Keti kuko ndiko ndagaragara kandi ni filme nziza cyane gose ego n'ahandi hagiye hatandukanye ndakina ego naho onye twavuga ko maho handi ugenda ukina hatandukanye kuko twifuza iterambere kuri Kado Havel mbega aho handi ugenda ukina atari umuryango baratanga ka kantu twavuga ko aragapapuro tuvuga ka gafaranga nako baraka déplacement basi sinovuga iyo ni banga ry'akazi gusa ikintu cyo cyo no Kado twanga ubusa fashwe neza ico kirakwiye ufashwe neza eko aho handi nje mfashwe neza kandi bashimira cyane kuri niveau yawe ariko twifuza ko wotera imbere Kado murakoze cyane urabona twarasenze Amede deja u BMT turafise imodoka
na salon de beauté basi salon de beauté uri Marseille ageze bakobwa kabisa n'abasheri bani bazane berish uzomuzana vraiment ujana mubone uri BMT salon ni kugicumi mu Kamenge hanyuma kuri terminus kandi n'ije bangitse nk'ukuma ubona ko wallahi tu bien ça kandi nizera yuko n'abandi benshi bazogenda kuza baragenda ko babagire kandi nabo nimenga nahantu heza ni mu Kamenge na fresh sana gese nakugira ati rero twe turifuza iterambere kuri Kado Havel Kado mbega azoguma muri ivyo nyene canke ni wa mukobwa nawe nyene afise vision yo kuzogira terekana jengire urubuga rw'iwanje kugira ngo nze nteze imbere abandi kumbure basanzwe bakunda inkabirano yanje umuntu yaje muri bintu vya filme ari indoto ziwe vision ya buri muntu wese hari umuntu wese yifuza yuko yogira ikintu ciwe akora kandi agafasha n'abandi gukura agafasha n'abandi nkuko nawe yafashije agafasha n'abandi rero novuga ko iyo vision ndayifise kandi icifuzo mfise cyane gose ku mutima Imana rigiye bikora no mwaka cyari umwaka uza kabisa abena rero ndavyifuza vraiment kandi ndazi ko bizoshika kabisa uno atera imbere cyane kuvuga tuvuge bya bindi Kado ntakigurirwa amayinite na mama ntakigurirwa je sais pas les histoires ma déplacement handi tuvuga ati Kado yarateye imbere vuga ati muri cya kirundi ciza afise imodoka yiwe afise inzu yiwe afise YouTube channel yiwe imuha amafaranga nawe cyo bari igihumbi ku kwezi tuvuga ati Kado umuntu atazopfa yibagiye wa mbere ninde muri vyeke karriere yiwe ya film umuntu azopfa nibagiye Ahmed eko sizopfa ndamwibagiye ko Ahmed yamaye ubumenyi mu gukina ego kubera ko jewe avant ko mpora na Ahmed nari muri warubizi ego narakina me ibintu byanje ntivyari bigera kure nta muntu yashaka kubibona cyane ariko ntanguye kwira muri ntaho yagiye naramenye cyari cyo kuguha umwanya muri filme abantu bakina filme bacabibona naramenye cyo script neza gukurikiza buri kimwe rero mvutse umwe sinoka nibagiye Ahmed ariko kandi umwe ntahagite umwe ntahagite ushaka ndakongera basivuga babiri rero nkazopfa nibagiye nubwo nzogera he ni warubizi na Ahmed yego kabisa warubizi na BMT mu bisanzwe yego warubizi na BMT yego guys bakunze wa Step Media kuri 5 twese nimba tugeze hano turafise abantu benshi badushize mu kuboko turafise abantu benshi cyane badushize mu kuboko cyane ego Imana twaba tuyishira imbere ariko kurundi ruhande hari abantu Imana icisha kurera nibo twashitse kuvuga kuko ntitwavuga ati umuntu novuga yakoze ivyo bintu byose turazi ko ari Imana ariko turafise abantu nyene Imana yashizemwo barabogamburukira Imana baranga kwigambanira barakora ivyo bintu gushikaho Kado Havel ageze kuri no munsi no twavuga ko yigurira amayinite ya 13000 tuvuge gute sivyo no si yigurira no rero ubonye ugira urabaza papa tingurira amayinite ubonye urayigurira sivyo kweki muri close cyane na Mimi Mimi n'umuntu mwiza Mimi n'umwana mwiza cyane gose igituma turi close no uko twahuriye muri cyo gikorwa ntaho yagiye abayiravye barabibonye nje nitwa Bera nawe yitwa Karire uko kontu rero twakoranye igihe kinini nkabona umuntu murimwo byatumye ndamukunda cyane kandi n'umuntu yamuze hafi yagenda impanuro nk'umuntu yantanguriye muri bino bintu rero birumvikana ko noshaka kumwegera cyane gose kuko mbere nawe umuntu mwiza ego Sireba kuza Step Media kuri 5 Kado Havel yaze byinshi ariko kurundi ruhande no munsi niye filme Kado ariko aragaragaramo cyane turetse igiye kwa Sabasi nta yindi filme uko aragaragaramo cyane ego ndiko ndaboneka muri filme yitwa Rugiyo Rushatse ni yawaruwize mugende mwirabe nawe ni histoire nziza cyane gose ego ndiko ndabonekamwe nitwa Ange canke Kami ego guys ibi bintu kubijamo c'est bien c'est normal kugira ngo ugaragaze ingabirano yawe ugere kure ugere naho ushaka kugera ariko kurundi ruhande harabamwe avantage na inconvénient muri avantage byinshi twabivuze ariko ntihaburamwe novuga na inconvénient novuga Kado amaze guhura nazo novuga nk'intambara kuva tangura kuba celebre kakumenyekana akamenya basi n'abantu 2 3 4 5 10 cyangwa ijana bakamumenya ngo tujya ni Kado duhuye n'umunzi ati wenda kuzi hehe reka inkindambamye kenshi zikunze kugushikira zo ari nkizahe sinovuga ko intambamye ziba ari nyinshi cyane ariko ziba zinahari nta vyera ngo de kandi nta mwonga uri sati bidahizwe ariko izo ntambamye kusanzwe usanga ari zito cyane gose ugereranije n'ibyo uri kurakora muri ibintu bya film hariho nk'abantu baba bakwiyumvira nabi ugasanga bakugira nk'amakomantere mabi cyangwa ugasanga ariko ivyo bintu benshi turakunda kubyirengagiza muga ntikabura akantu kagusigira hehe mu mutwe ego ikindi
ubu nibeza ko atantamba byinshi gifise nyinshi nandi azigifise nkiri kwishuri nkiri kwishuri nandi azifise kuko byari bigoye kubihuza hari gihe basanga nitayeho cyane gose impano ntibagira ivy'ishuri ariko novuga ko ubu vraiment bimeze neza byese amakuru babandi bavuga za commentaires ziri negative ugasanga bariko barajije abakinyi ba film abakinyi b'amareresi ngo mugenda hajya kugira ngo mugire ibi n'ibi murondera abagabo c'est pas les histoires nk'ivyo nyine waruvuze ubyakira gute Kado iyo commentaire ntiragushikira vyama bishika cane gose ariko nyene umuntu aca vyakira kubera ko wewe turi muri demokrasi kandi n'ubundi ntiwobuza umuntu ico yiyumvira mu mutwe ntushaka kwibuza ariko iyo ufise vision iyo ufise ahantu ugomba kugera ayo ma commentaire usanga ari utuntu duto cane gose kuko biroroshe kutwerimina kugira ngo wewe bibandanirize kuri target yawe ego Jesse hari wambariye twageze kuba tuyagacambarira ati mbe urazi ko muri filme ya hani wacu ikora bake cyane kugira ngo ikore cyane bien ugire target kugira ngo ugere mbari ugere hejuru bisaba yuko utaba ufise umugabo cece namaze ati kubera iki acanyereka ama example y'abantu benshi bagiye batandukanya acayira kuri kamikazi kuvaho yaronkeye urugo byo gukora cyane wako byace bigabanuka na filme wako yaciye ugakora muziki cyane par rapport ya filme kuko usanga uri kuritaho urugo kandi kenshi wasanga ngo bakunze gura n'intambamye nyinshi ngo uzuko usanga nk'umushinga nayi wawe atabikwemerera ziba ari byo Kakado kumbure Kado no musi ariko arakora cyane kumbure ngo ariko atararongoga ziba ari byo bon jewe novuga ko kumbure ivyo zo kuvuga ngo ushitse mu rugo kuko ntarashika sinamenya ariko ngerageje kuraba ama example y'abakuru bawe umenga nivyo ariko nizera yuko iyo Imana yaguteguriye umuntu wese afite ibyo Imana yamuteguriye nibaza ko ugize Imana ukaronka umugabo si bo bonyene hariho n'abandi baronka ugasanga abagabo barabasupportinga meme no mu bintu vya film ntanze nk'akarorero nko mu Rwanda hariho umukinyi yitwa Bahavu ya umugabo we n'umu director wiwe ahubwo uyo muri yateze commentaire avugira ngaha mu Burundi yavugiye ngaha mu Burundi mu Burundi ngo biranka kabisa n'ibikunda bitewe ngo na caractère z'abashinga ntebo ngaha mu Burundi z'abagabo ngaha mu Burundi ukuntu twe tumeze afite abagabo b'abarundi sinibaza ko ari kubera ngo abagabo b'abarundi naho uvuga wowe urose nk'umugore akina sinema uwo mubuza oya sino mubuza kubera deje twadusangiye akazi voilà rero niyo mpamvu hari gihe Imana ibaguhaye umugabo urundi ruhande ruvumengana mubuza none baguma bamufata nshasanga nabwo ati no ivyo bintu bihagaze ariko nawe urabizi yuko ari ibintu bavuga ati action bakagira ko ni action rero baguma bamufata agatima ko bakarimwe ariko si cyane ariko urundi ruhande urumva yuko n'abandi urumva nico gituma usanga kenshi badakora ngira iyo mpamvu iri mu bintu biri hejuru cyane sizi kuvyumva wowe biravana kumbure n'umushinga ntawo wararonse ariko je nizera ko imarizo umushinga ntazo ntahora gatangura impano yanje ahubwo akansupporting kabisa nuko turasega tugire n'abantu batwizera kuko naho nundi twize kuyaga ati benije nawo woba amafaranga umbwira ko je no kubakana n'umukobwa ngo akina film jamais je peux pas ego hari abantu bavuga kuko benshi baduha ishusho itari nziza hari na benshi bimvira yuko bijya muba mwakinanye hari amabihanda bandanye ngo muca muhana contact ngo mugahurira ahandi hantu ariko siko biri burya abantu bahurira ahandi hantu n'ingeso yabo hewe kaba kari mu mutima kaba karimwe kandi niyo tubakina filme yo bahura n'abandi kabisa ego nije bavuga bati ubiza mufise target yawe kiba kikuzanye ugikoze uragikora nyene ugakoreka kikaba kikuzanye nawe usanga wataye umurongo wa film ariko kurundi ruhande Kado tuzobigira gute tuzobana navyo gute ko y'abantu usanga bacafuza abandi tuzobana navyo gute dukora iki nka solution twokora kugira ngo abantu batahure neza ko muba mutanga ubutumwa bon nta kintu kimwe gukora kugira ngo abantu ngo bumvishe ngo fungupfa ariko nkuko tubona abantu basigaye bari amafilme y'u Burundi kare bavuga ngo nta filme bundi twora kabisa yego bizoza navyo ne bagende baraca ubwenge mu mutwe ababitahuye babitahuza abandi antrebo ngo twebwe nta kintu kimwe benisho gukora ngo umuntu ngo yumve yuko ngo utari ngo utaduma n'iki bizoza mu nyuma y'ubwo je ndishimira intambwe tugezeko kabisa kuko niba dusigaye tubona nk'intore ntindi yararabwe cyane tubona abantu ibihumbi baraba ugahura n'umuntu ukumva ati urugo runaka jewe n'umugabo wanje twagiye twahukana ariko intore ntindi yaradusubiranye byatumye dusubirana numva ibintu ko biraza vraiment dushima intambwe tugeze kabisa kandi bavyumve neza yuko mwebwe muri abantu biyubashe kuko je ari umuntu usanga muri kumwe n'umugabo akora avuga umukinyi wa filme agati no we numuzi uragenda umurondere mwicare umubaze tubijya bintu bimeze gute canke umunsi umwe nze ndagutware kuri terrain urabe ibintu biberaye kuko abantu bamaze kwishiramo code yuko ebana ni finale
bazabitaho aho barababeshira muri rusange yesta kubaza ati rero ni kuri ruhande je Kado Haven je no kwifuza yuko kubona ufise kino yawe urakoze kubinyifuriza kandi nanjye ndavyifuza kandi bizoshika ntabwo riri ku mutwe kandi nzira yuko novuga nka famille yawe novuga BMT hamwe na Warubizi Films ndifuza yuko ari bo bokubera abaparrain cyane gose kuko bamye bafata mu mugongo niyo vyoshika sindabona bamwe bizoshika ubu ndavyifuza ariko vyonyene ariko niyo vyoshika ntibigeze bambera abantu babi kandi nanje sinibaza ko noba nabereye umwana mubi cyane yaho batomfata mu mugongo ariko igihe nishashika kumbure mu myaka 5 cyangwa mu myaka 3 bazomfata mu mugongo ndavyizeye ko n'abavyeyi banje nkunda cyane kandi twegeranye kandi murazi neza yuko iyo umuvyeyi ariko araronderera umwana burya ntaronderera umwe aronderera benshi n'abatarabana biwe arabaronderera nivyashika bagatwagwa n'umwanya ntibagufashe uzobitaho kubera ikintu bitahura kuko mba ndabazi ajya mu rugo aho wakuriye muhira ubuzi ibintu byawe byose ingene bipanze ni ukuvuga ngo nibafatirwa nzoba nzi kibafatiye kandi nzoba nzi puissance Kado ari ibintu umuvyeyi akora utamenya bon sinzi iyo mu rugo mufitanye ubumwe umuvyeyi vraiment ibimutwara umwanya urabimenya rero burya rasiyo se papa yamatanga muhira arakubwira yayikuye ntabwo n'umushahara gusa ntabwo yayikuye muga ndabona ingufu yakoresheje ingufu urazibona kuga source ntiyimenye ariko iyo wabonye ko ikintu gifise ingufu si ngombwa ngo umenye so Kado ujya munsi papa wa nyuma kugurira impuzu yavuga ati Kado ndagura impuzu ko yanahembwe ku kazi rimwe ko bari fisa ndere nta papa mfise yapfuye nkiri mutonya ariko mama wanje navyo narinzi ariko dufata ugiye kubereye papa basi wambereye papa ni mama arashobora ari mama ego ya igihe cyose yanguriye impuzu cyo naramenya ati amatariki naya canke yonsomehera ngaha umuntu azotwara Kado ndamuhaye pole azabazi date yo guhembwa umugabo ati sha zoshira aha ndazi ko ari date urubusi waye nawe umusheri wa canke nasike umusheri warazi igihe gadaragije ngwewe urubusi mwahembwesha shira aha ndayabone niko bizagenda kare urubusi mama wahembwa akari umugabo wawe na ariko urugo burya ni communication urumva umugabo watagiye arakubwira ati bimeze gutya ubwo rugo barumeze gutya yaba yakuyaga akadiri runaka araza akabwira umugore wiwe yes ariko kurundi ruhande dusubira inyuma kuri ya sujet yacu tuvyemeranye neza na neza yuko umunsi wagiye mu rugo iyi speed ufise je sinibaza yuko izobandanya ari nyene ndafise ubwoba Kado kuko maze gutakaza abakinyi benshi cyane twagiye dukorera ibiganiro burya hajya na fani burya uzombara ko the big man novuga Norasi ko urabona ko hajya ndafise ubwoba ko fani atazosubira ariko ndafise ubwoba basangiye akazi vraiment kandi ndumva yuko wowe wavuze kare yuko umuntu atotahura yuko umugore waza baramukora aca baza baramufata ariko Norasi aba hari kuri terre kenshi canke byishara bizi bisanzwe kandi iyo wizera umuntu ntabwo umugirago ari umuntu utizera umuntu ntiwagira ubwo ubundi ego iyo wizera umuntu wakunze akavuga ati ndazi yuko ari akazi ubizi neza yuko ariko Kado nibagomba gusomarira umugabo bamusoma uzokuvuga ati ndamwizeye cyane gose Kado abakobwa turazi nake bazi ko bamemere muhara aje uzovuga turabikoze reka naje ngene nabikore muri Warubizi curondera kagahungu nyene ubona ko ko mushavuza iyo wizera umuntu vraiment kandi ikindi kwihora si byiza kabisa niwo ukora ikintu ngo nakora ngo nakagikoze waba usanga wowe uri nyene uri kuri samburi kandi n'Imana burya anyu utanguye kuyihora n'Imana ntikuvugira Gesi bakunzi ba Step kuri 5 twega byinshi na Kado Haven nitwoheza ariko kuri ndi ruhande Kado yahora yicara hasi akiyumvira urugo rwiwe akirumva afite iyo hati ni aba mama naka mu rugo nzo bameze gute ndabona ko nzo byameze gute uruvyumvira byo mpanda vyumvira kandi naza kari vyumvira by'umukobwa ari we wese afise indoto yo kushinga ugiye ko hari benshi bavuga ati James nzubaka ndokomeza mbe libre kumbe nzorondera umwana gusa ariko ngume gutya rero bihora bishika nkicara nk'imvi uwo gwanje kanabisengera eko kandi aza ko zarumeze neza kabisa turizereza ko bizabizeza uru rusengera kandi bizogenda bien sana ariko kuri ndi ruhande je morambona ati Kado ari umugenzi wa Mimi murabona ko yakomerekejwe histoire ya Mimi urayitse Mimi yarakomerekeje yes barakunze kugira abantu nk'abaje barakunze kugira ama deception gasanga no kwiyumvira kandi umugabo biragoye gasanga umuntu ashaka kwirondera ubuzima bwe wenyene n'abana biwe gusa gusanga ivyimviro by'umugabo
nabihari burya ntufise ubwo bakoze bava kubwira ati kado burya uzogende buhoro ati ivyo abagabo ni hatari ahubwo bya byiza hagiye ufise umuntu afise experience ufise umuntu mwegeranye afise experience kurusha araguhanura akakwereka inzira akakubwira ati ibi ni ubona ari amashurwe burya bishobora kuba ari amahwa uzorabe neza nturabe ivy'imbere gusa kabisa nuba akunda kuvuga ngo rose birya shurwe ni byiza cane gose yaranamota ariko rirafise amahwa kabisa uraraba neza rero yuko ungene ushobora gufata aho ushobora gufata hatari ayo mahwa kuko uyafashe kuri ayo mahwa aragukomeretsa ego rero iyo ufise umuntu afise experience kurusha aba ari blessing kuri wewe baramugisha kuri wewe twizere yuko bizogenda neza cyane kuri Kado Havel maybe mu myaka iri imbere kuko Kado turabona ko ari umuntu kuno mwanya ari busy n'akazi kiwe abwo nsa n'uwantu wamugoye kumubaza ivyo bintu ari kurundi ruhande twese tugeze mu rugero aho twese tushaka kuvyimvira ivyo bintu kuko na je bientôt no baravuga ati burya nzogira abana bangaye c'est pas les histoires aho twakuze twashaje kuko turabisaba petit frère bacu bo bientôt rero nawe Benito vuba nzogira ubukwe none kubego ciyo twege Kado ragizirana ndabyishimiye bientôt burya birafata inzira Yes kuri mu ruhande akubwira ati il faut ko watuha ikintu même sina utabubona iriko kiraja ucature ariko Imana izoza kuvomera muri vya bintu nyene wabanje kuyaza uko naje ati je sinzopfa ndongoye Imana izovuga ati okay ntabikeneye nyene finalement ndabikwiye yes kuri mu ruhande twisubirere muri film Kado tugikorera ikiganiro burya kubwira dukorera n'ikiganiro no munsi tugikanira ca mbere watubariye ati ndifuza yuko kuzorenga aba bantu naka wavuga ati siyo target wavuga ati Benin je ndabona aba bantu barandenze ahubwo ndifuza gukora cyane kurenga aho bageze aba bantu urumva kuko bakubwira ati je ndakunda kuno Kado akina ndazi ikintu wacumbari ati Beni ntuzurabe ntuzogera hangeze ahubwo uzorenga hangeze siko kuri no munsi uvuge gute Kado hano yarahashitse sinavuga ko nabarenze ariko kumbure sinkiri hahandi narindi kiriyagiye dukwana ikiganiro ca mbere narateye intambwe sinavuga ngo narabarenze ariko ndishimira intambwe ngezeko ego ndabona yuko n'Imana yakomeza kumumugisha ikakomeza kungira neza nkuko yabikoze kuvana mbere nzogera haruguru kandi sinifuza kuvuga ngo ndabarenze ahubwo dufatane mu nda tuvuzanye twese tushike ahantu hose kuko byose tukorera igihugu sivyo dukorera idarapo kugira ngo tuzoshika ahantu tuvuga ati nanje ndasohotse ngiye muri competition international nambaye idarapo niki rero novuga ko iyo twokura twese tugatorana abatoyi bacu bose tugakuzanya byo byiza kandi tuba tuko twikorera cyane gose industry Guys bakuze step ya kuri 5 mutu event tubiri twabaye kuri Kado Havel jaka twibukanye gatoyi hanyuma cyo tuzira ikiganiro cyacu evenement ya mbere yabaye kuri Kado Havel novuga nk'umwaka uheze c'est sûr ngiye mugana mu Rwanda hari ababaye amababla menshi sinzi ko vyibuka office kwari mu gutekata je byarambabaje kandi ndazi ukuri kwiwawe byagenze gutekata kwanza wowe ubisiki bisunze bijya biganiro genre nakujya kuntu biki les histoires ya nje nabifashemwe neza kandi nabyitwayemwe neza kuko jewe nari nzikinjanye ikindi kuba nakoze bijya biganiro cyangwa nakoze kijya kiganiro je ndazi ko ari ikintu byamfashije rero niko akundi ntuzoshaka gukontrola iminwa y'abantu ntuzoshaka gukontrola ivyumviro by'abantu nushaka kuvuga ngo reka nite ivyo abantu bako baravuga amakomantere vraiment hano n'abantu bazibenisha hano n'abantu babona ko ikintu uko akora ari ciza ariko bitokunda ko kubwira ikintu ciza mu kanwa n'ukuri kw'Imana akaba mitse simva umenga yo guma kubwira ibintu ariko kandi bajya abantu babakenewe ko baratuma wimvira est-ce nta kantu ko bakarimwo kukuri est-ce naco no kwamerera kugira ngo basi mbe meilleur kubona rindi buba mugabo sinavuga ngo je ngo nkora ikintu kwera iminwa y'abantu kandi ikindi byo nari nzi ngiye kuronderayo icyo nagiye kurondera narakironse ndashima Imana kungene byose byagenze niyo mpamvu vraiment je rwabaye urugendo nishimiye urugendo rwa experience rwabaye urugendo vraiment nuvuga ko nabo bavuze ko mutavuze icyongereza ngo ntitwanacumva oya bavuze ngo je na saba twacumva ngo mugani twashaka kuvuga ngo kasaza n'abandi ntagira mu Ufise ariko iyo uri kurimvira wowe uri ngaha mu Burundi ugahindasira filime radio Mariage natwe twabyumvise na Tuza yabyumvise ututiyumvira kandi Tuza mwarajanye Tuza twari kumwe ututiyumvira yuko twoshobora kuba ututiyumvira ko haba hariho umuntu yasigura mu Gifaransa cyangwa mu Kirundi utashaka kwimvira ko twebwe ubwacu twarabyumvise ngo narumwe yadugije ukuboko ngo abazi ikibazo hari uwo bajije Wakimu ashara bajije mu Cyongereza yarabaserukiye yaduserukiye Imana Imana muhezake cyane
ariko natwe tutabaje si kuvuga ngo ntitwari dufite ibyo twovuga ahubwo aje nkaje gituma ntabajije twari turi ahantu twumva turenzwe twumva nivo turiko bari kwavuga ibintu biri hejuru ahubwo icaro utwara agakaramu kawe wige ntakindi gikuza ntakindi kuzubaza kuko tema warumva yuko vraiment abandi bantu bageze ku iterambere riri hejuru kandi natwe byaduhaye inspiration yo gukora kugira ngo tuzoshike aho abandi bageze kabisa. Yes, ku rundi ruhande umuntu aca yibaza ati mbega ati kuri ki batakoresheje ibiganiro abastar bacu twari bari bagiye hariya babagabo bakoresheje abakobwa gusa Ofeti uri uravye nta nibiganiro byinshi twakoze. Ntavyo mwakoze. Kuko umwanya warugoye. Ariko kuri kijya kimwe basi mwaronse nti ariko urabona kimwe basi tubonamwo basabasi umuntu asanzwe jo akinsi umuntu asanzwe tusise umuntu asanzwe bakabakoresha basi kiganiro. Umwanya warabuze Benin. Canke ni target yari afise kuri mwebwe. Nonaga yari target ariko nukuri umwanya ariko kandi Abeli yarakoze na ona yarakoze kandi Abeli ni mugabo. Uko ndabwije kuri umwanya warugoye. Kuko programme yatangura saa 3 igahera 21h irenga. Nukuvuga ngo nuke ziri mu Rwanda. Uwo mwanya waciyemo twakoze sevyo biganiro usanga n'umwanya wa pause ugasanga hari ibyo duhetse kugira ngo tubanze dukora ico kiganiro. Rero akenshi iyo mwe gwa journaliste murabizi mu hadafise umwanya ukwiye hari ubona umenga muko mukora kuri pressure ugasanga ntikiryoshe cyo mukora muri pause bien. Yes, harabaye commentaire nyinshi cyane ko ari abantu bagiye batwawe n'ibindi atari kujya kwiga kigacigo. Ivyo hari niko kundi nabo bavuga ngo Benisha yagize bashaka kuvuga ngo Benisha yagize ijya YouTube channel kugira ngo aronke ibindi bintu abakobwa azozakoresha ba drage canke aba diaspora canke iki nushaka kubura commentaire zibi ariko iyo uzi wowe icagutwaye kandi ukavuga ati icanjanye je nakironse umva nta kibazo na kimwe ubigirago kabisa. Ndakwibutsa yuko wewe mu rukunda Kado Havel wifuza kugera Kado Havel hageze no munsi wifuza gukira nka Kado Havel ibi bibazo tubibaza kugira ngo umenye ibintu vuga intambamye kenshi bakunze gura nazo. Yes, iyo evenement ndayizanye kubera ndazi harabaye mu commentaire nyinshi ziri negative ariko rekanzane yindi nziza rero evenement yabaye ya surprise ya anniversaire. Urakunzwe wa mukobwa we urafise abantu bagukunda kabisa namugisha w'Imana narabonye vyarakurana no kwihangana hamwe warashize no kurira ariko hamwe ndira ariko wanyene emotionnel muri kamera byaragaragara ko ari umuntu ari emotionnel cyane yego bijye bintu warubizi ko biza kuba hafite narinzi haba surprise ya mbere haba surprise ya kabiri twabonye zibiri zose sha yego havye nigeze menya iya mbere nayikorera na Fresh TV ariko harimwo n'abandi bantu harimo nk'urongoye warubizi twaramubonye mu yego harimo na Mede kandi harimo na BMT hari nini twarababonye hari nini umva byari ibintu ntari niteze Amede yantwaye nkaho nyene ngiye ahandi hantu yari yambwiye naho tugiye avuga ati reka mitane diko n'umubono yarakubesha nararengewe ariko n'ikintu kandi byanyeretse kombe dofa abantu dukorana abanyimvira kabisa kandi iyo ubonye abantu bakwiyumvira ko mukorana ubona ko udafite umubano mubi cyane yego byari nuko byarandengeye kwezi kwa kabiri kwabaye kwiza tema nashaka kubwira sisi ya kabiri rero ikintu cyambere cyantunguye ni gute nasanzemo abakinyi bakina amafilme nje tudasanzwe tuvugana bari banzi nari ndabazi mugabo ntitwavugana cyane ariko usanga nabo bashitse kugira ngo banshigikire abanyifudize isabukuru nziza byari ibintu n'ukuri Imana birenze kabisa kandi ndanewe bashimira abantu bose bateguye ijya misi yose kugira ngo bashaka kunyereka urukundo bafise ko ndabakunda. Guys, akabazo ka nyuma cyo tuzikiganiro cyacu nuko Kado Havel imisi yose ni imisi biri kwanda umunsi wa mbere dukoze ikiganiro umunsi gira kabiri imisi yose amazari umunsi afise shooting ikiganiro cya mbere kivuga ko arose shooting shooting menga abadodo bariko baraguhamagara none musi nyere kandi yatubwiye ko afise shooting reka dukoresha umwanya tukure kujesha mu bikorwa by'igihugu sivyo rose. Guys, ndagushimira cyane Kado Havel. Ndashimiye cyane rwose wa Benisho ndashimiye CK ndashimiye Step Media ndashimiye abakozi ba Step Media bose mwakoze cyane ko kunkurikirana mukomeze mushigikire kandi nzi neza ko umugisha nagize muri ibi bintu Step Media nayifisemo uruhara. Amen amen. Ndabashimiye cyane rwose pe kumutiya kabisa. Tuzosubira no gutaha wifuza kurikirana bikado nivuga ibintu bya Kado Havel kubisanga kuri YouTube yahe waruwize na BMT na BMT only ariko isezerano Kado agiye atwemereye no munsi nuko agiye kugira iki Sezerano giti sike navuze ko nifuza ari ndetse umugore wese haragera shaka umwaka mugabo basi kera basi ibyo gukomantira ko bandi ibintu biganiro by'abandi bantu
okay reka ndayishe mu byifuzo no mu mpanuro kugira ngo basi kado ni comment igano cha Step Media tuzobone ani kado havere katugire subscribe. Okay, urakoze nako nakandi gashasha sivyo none. Gese ko zose binyo kuri 5 indwi twayaga byinshi nitwoheza twakumira kado havel novuga umukinyi wa film bikora neza cyane kuri no mwanya asigaye appreciate bamu appreciate novuga abandi bakinyi kugira ngo uvuge ngo umukinyi ko byitwaramo neza wumviriza abagenzi bo kuntu bavuga baje no mu commentaire ukaraba nabandi bantu kuntu bakomanda bagati ujya mwigeme canke kado canke izina bamwita muri iyo film yavyitwayemo neza cyane rero nje mpamvu tuvuga ati ariko aravyitwamo neza sana kado havel je kubganje novuga ati uri ku mwanya kandi uravyitwaramo neza nabandi barabivuga neza avuga ati ariko aravyitwaramo neza nyamwigeme ni abandanya kujyanye abazomukurikira abazomukomokako bazoba bavyitwaramo neza nabo nyine yese nakubwira ati twaraga ntitwoheza kado ndagushimire nitwakwifuza ubundi uzatwita cyane gose ndahashi kabisa utibere kugira subscribe kuri BMT no kuri Warubizi film no kuri Step Media bye bye.